Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'amakungu ya kure muri Canada, Amerika, Uburaya, mu Bufaransa, Ubwongereza, Ubudagi, Ububirigi, Australia, abari muri Afrika, muri Kenya, Uganda, Zambia, Afrique du Sud, Mozambique, Tanzania, Malawi, muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Amakuru yacu reka tuyahere kuri iyi nkuru y'umubabaro ivugwa ku Murundi yaraye agandaguwe muri Sudani. Uyu ni Michel Ndayisenga. Iyi ni inkuru nayo tuza kubabwira ko muri aya makuru y'uyu Murundi wagandaguwe nayo bati bijya bigwanisho vyaturitse iyo biba vyaraguye kwa Ndayishimiye bigahitana umwana wiwe canke bikagwa kwa Prime Niyongabo bigahitana umukenyezi wiwe, ngo leta y'Uburundi n'abategetsi bayo muri kino gihe baba batarashika kwa Prime Niyongabo canke kwa Ndayishimiye kumuyagira canke kumuhoza, kumubwira ijambo rimuhumuriza. Nayo kandi turaza kubabwira ko muri kino muri ano makuru turababwira ibijanye no gukura umukuru w'igihugu Vaisito Ndayishimiye ngo arakwiye gukugwa. Yagiranye n'umumenyeshamakuru wa Yaga TV. Bamwe bati ibibazo umumenyeshamakuru yamubajije vyari biraba vy'ubwoko bumwe gusa, ngo ntiyabarije abarundi bose. Ivyo navyo ni bimwe mu barundi badakunda igihugu, abanka igihugu, harimo nka Murundi Cakenge. Uyu mugabo ivyo acisha kuri urwo rubuga biboneka ko ari ivyo gutyoza no gucanishamwo abarundi muri rusange. Hano rero ntituzigera duhengeshanya kubatahuriza imvugo zifobetse zikoreshwa n'abanyapolitike ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ibinyishu Varisito Ndayishimiye yagiye arishura vyaboneka ko zari zigiye zirafobetse. Aya makuru yacu rero turabandanya tuvuga, hari akabazo gato cane kanzugurunya ariko gafise uburemere bwa toni zirenga 10. Ndayishimiye yabajijwe akishura ubona ko atatahuye ivyo abajijwe. Ako kabazo jewe nkuko tubandanya kubatohoreza karababaje benshi, naho ivya Ndayishimiye turagishinga cane. Ndayishimiye yabajijwe ko kuba umukuru w'igihugu yoba yari indoto yiwe kuva kera. Ndayishimiye nimvuga kuri ntiyiriwe arabesha, yarabihakanye cane gose. Kubona umukuru w'igihugu yubahuka kwemanga ko mu buzima bwiwe atigeze yumva ubushake bwo gukorera igihugu ciwe n'akambaro k'ibara nk'uko biriko biragenda bishikirizwa. Ibi bivuzwe na perezida w'Ubufaransa canke umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza, yoca akorwa ko amaperereza vyihuse kugira ngo hamenyekane amamuko yiwe, uko ntibiboba batwarwa n'umuvukagihugu. Ico gihe ntago boba ari umuvukagihugu yoba batwara, bavuga ko afite ahandi hantu ava. Varisito Ndayishimiye barumiwe. Ndayishimiye rero yiyemerera ko atana hamwe yigeze yumvira ko yagomba gutwara igihugu. Gervase Ndirakobuca na Geraze Ndabirabe barakwiye kumutumako inama nshingamateka na nkenguzamateka kugira ngo mu makoraniro agasigura amamuko yiwe niba
niba ari umurundi koko. Abarundi bakwiye kumenya niba batwagwa n'umuntu avuka igihugu canke niba atari umuvuka gihugu, vyoba atari vy'akajanwa muri sentare kuko ico kibanza yaracivye. Ku nyishu nk'iyi vyosaba ko Ndayishimiye aca ahembwa kubogozwa Gerard Ndabirabe agaca arongora aya mezi asigaye, naho bose umengo bonkejwe n'umuvyeyi umwe, bose umengo s'abarundi nyine baravuye hanze, nta n'umwe akunda igihugu. Na Varisito Ndayishimiye biraboneka ko adakunda igihugu. Ndayishimiye abajijwe ku kungene vyagenze ngo arekure Bunyoni kandi apfungiwe ivyaha vy'agacamutwe, mu kwishura yarabeshe. Ndayishimiye yavuze ko Bunyoni yarekuwe vy'agateganyo kubera uyo mupfungwa yigenje neza. Mu yandi majambo, Ndayishimiye yatangarije abarundi ko Bunyoni yatezuriwe kubera umutima w'ikigongwe n'urukundo amufitiye. Yamara arahenda abarundi. Abarundi baramenye ko sentare yamutezuriye nayo ibeshe, ko agiye kwivuza yidegemvya. Amakuru y'imvaho CNDD-FDD itubahuka kubwira imbonerakure nuko Bunyoni yarekuwe kubera igitsure c'umugambwe CCM, Chama cha Mapinduzi, utwara igihugu ca Tanzania. Hamwe n'ibihangange vyo muri CNDD-FDD bibona ko kurekura Bunyoni vyosanze abanywanyi b'uyo mugambwe mu kwizera ko ibintu biriko biraja mu buryo. Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu kw'izina nk'uko avyivugira, kuko yarabajijwe ikibazo c'umuhungu apfunzwe kandi bizwi ko arwaye mu mutwe, aca ashaka kucegeka ku batavuga rumwe na leta kandi atari bo bapfunga abantu. Umuhungu yitwa Christian Butoyi amaze mu mpimba imyaka iriko iregereza 13. Christian Butoyi yafashwe yikekwa ko ari we yakereye ababikira batatu b'abatariyanokazi mu Kamenge. Umuvugizi w'igipolisi w'ico gihe Hermenegilde Hayarimenshi aca ararementanya ko uyo murwayi wo mu mutwe yiyemerera ico caha, maze aca atabwa mu mpimba, akaba atarigera arengutswa imbere ya sentare gushika ubu. Kuva ico gihe vyabaye nyene. Nayo kandi biranugwanugwa ko uwo wafondafonze ico kinyoma ari Willy Nyamitwe, nayo wari yategetse iryo bara yari umuhisirireto na General Adolphe Nshimirimana, niwe rero wagandaguje abo babikira b'abatariyanokazi batatu. Hari n'uyundi kandi yafatiwe mu Butaliyano. Abataliyano baramufashe baramuboha bamwagiriza ko yoba abizi ko yoba ari we yikekwa ko yoba yaragandaguye abo babikira batatu mu matohoza yakozwe n'Abataliyano. Ndayishimiye rero umumenyeshamakuru wa Yaga TV yaramuhase ikibazo c'uyo umupfungwa, asaba ko yorekugwa akaja kwivuza. Ndayishimiye aca yemeza ko ari ububeshi bw'abanyepolitike, ivyo ari ibinyoma. Umumenyeshamakuru yabandanije amujunera. Ndayishimiye ahava arivuguruza avuga ko mu gihe yoba arwaye ababifisemwo inyungu bogenda kubiganira n'umushikirizamanza Kizigenza akabafasha. Ndayishimiye rero Varisito, umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi, aho rero Ndayishimiye ntatahura ko nawe ejo ashobora kwisanga harya Christian Butoyi ari nawe yarari.
ibintu birabandanya gukomera. Ndayishimiye yarabajijwe kandi n'akabazo kuri Kigali, yakishuye neza muri diplomasi nziza, ariko yarabeshe. Umumenyesha makuru yamubajije ko ari hamwe inama ya Union Africaine yobera i Kigali yojayo, yacishuye neza anagisigura neza. Yavuze ko atacomubuza kujayo kuko ivyo bapfa na Kigali batabipfa n'ibindi bihugu. Turashimiye Ndayishimiye adaciye atumaramaza. Twari twiteze ko hava arandamukana ibintu biteye ubwoba n'isoni kuri Kigali. Turamushimiye ko yacishuye neza ico kibazo, ariko biraboneka ko mu gihe haba hari ibindi bibazo bihuje u Rwanda n'u Burundi, Ndayishimiye atohava aja muri Kigali nk'uko we avyivugira. Ariko ntimuhave mwibaza ngo nyene inama ibereye mu Rwanda Ndayishimiye yohonyorayo. Mugabo biragoye kubona ko yofata iyo ngingo yo kuja muri Kigali mu Rwanda. Arahatinya cane bimwe vy'akambaro k'ibara kuko bigenda bivugwa nyene. Mukazobona agiyeyo muzoce mumanika aha nyine ku rubuga niyahuze amezi ashushe, n'iy'amazi ashushe nyine yahuze kumwe uyahuga. Ndabibutse ko kuva aja ku butegetsi Ndayishimiye ntarigera ahonyora i Kigali, ariko Kagame aramaze kutugendera incuro imwe yose ngaha mu gisagara ca Bujumbura, ngaha i Gitega, ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Umumenyesha makuru yaranamuhendahenze kugira yugurure imbibe uruja n'uruza rube, hanyuma n'inzego z'umutekano zirikanure zicungire umwasi ku mipaka. Yararahiye ararengwa ko atokwigera bikora, ngo azoguma yuguruye ikirere cabo bategetsi nyine cabo bagwizatunga basahuye igihugu cacu Burundi, aribo bajabuka baja i Kigali mu Rwanda baciye mu ndege. Umenyesha makuru yaranamubajije kuri kandidatire ya Macky Sall yamirijwe n'abaperezida ba Afurika benshi. Ndayishimiye yigovyoye abesha ko umuntu adakundwa na bose. Ababikurikiranye turibuka ko icatumye abaperezida batera ivyatsi icifuzo ca Ndayishimiye co kwemeza kandidatire ya Macky Sall nk'uwuzo kwitoza mw'ishirahamwe rya ONU, ariko yashatse kubibemeza ku nguvu batavyiyumvikanye. Ubwo Ndayishimiye kuva ashikiriwe gutwara ishirahamwe rya OIWA Union Africaine, yiketse ko abaye umukuru w'igihugu w'Afrika, canke yiketse ko agiye gutwara Afrika yose nkaho ariwe mukuru w'Afrika, nkuko bigenda bishikirizwa. Amakuru yacu rero tugiye kuba turayahagarikiye ngaha. Wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke ugafyonda sabone niba ukoresha ururimi rw'igifaransa. Muracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane. Amakuru yacu nakagaruka, murabo kubahwa.
inshuti zacu n'abandi mwese mudukurikirana mugende muze murazana n'abandi mukoreshe ya mubisangize n'abandi kugira ngo amakuru mwene nk'aya tubashikiriza n'abandi baje barayasoma mubibwira n'abandi kugira ngo bamenye amakuru yiba biragenda bibera ngaha mu gihugu c'u Burundi bikaba vyaranyigijwe n'abategetsi batifuza ko ivyo bintu vyonyeguruka bikaja ahabona kugira ngo abantu bose bashobore kubimenya canke kubigerako. Turabakengurukiye cane rero naho ubutaha.